Kumeze neza cyane rero bazova Tereza Romingo ndetse nigira good morning mekumwe nabagenzi banje Big ndetse na Bebe Bernice ariko bade bantu bese bari nk'amageza cya Bujumbura muherereye mwese nize ko mugenda mugira nibihe vyiza ndetse bari mu ntara hagati muri za Kayanza Ngozi Kirundo Muhinga Muramvya Bururi Bubanza Cibitoke Bujumbura Meri Bujumbura Rirari Gitega Ruigi Karusi Rutana cankuzo makamba na mwarano Rumonge mukomeze mugende mugira ibihe vyiza mwese mugiye muhere muzo ntara uko ari 18 aza kwinjira mu mwanya mwiza rero wa ngira inama aho tugiye kugira inama umuntu yatwandikiye abona yuko yarafise ikibazo gikomeye cyane yifuza yuko twomugira inama. Mkunzi kandi gudumuni ngira twandikiye yifuza ko tumugira inama aho yanditse avuga ati namahoro kuri Black FM ndi umumama ndubatse fise abana batatu mfise ikibazo nifuza yuko mungira inama je kuva nubakana n'umugabo wanje nari ndamukunda cyane kandi nawe yarankunda ariko tukimara kuvyarana abana babiri twatanguye kutitanaho akaza ashikira mu gitanda ntandabe nkumva nanje ntanguye kutamukunda mu nyuma niho haza mwene wabo mutoya aje ku ishuri kuri kaminuza acashikira muhira bivaye nuko yanyitaho akaguma anganiriza ndetse nkabona n'umwana mwiza akafasha n'udukorwa two muhira mu gihe atagiye ku ishuri numvise ntanguye kumukunda mu nyuma niho nagerageza ukuntu norenga ibigo n'uwo mwene wabo n'umugabo wanje numvise ndavyishimiye atana umutima uncira urubanza mu nyuma dukomeza kubikora kugeza naho ntwara inda ubu umwana wa gatatu n'uwiwe kandi nta numwe abizi hagati yiwe ndetse n'umugabo wanje bose bazi ko umwana ari umugabo wanje kibazo ufise rero nuko namukunze cyane ndetse umwene wabo akaba agiye kugenda bizongora cyane gukomeza kubana na bino bintu kuko nawe agira agende ndabasavye mu ngintama yico nokora niba no bibwira umugabo akamugumiza ngaha. Numukunzi kandi good morning yatwandikiye yifuze ko twomugira inama ubone ko rafise ikibazo gikomeye cyane afise ikibazo avuga ati jewe ndumumama afise abana batatu atari kuje kuva mbana n'umugabo wanje twaravyaranye abana babiri nukuri twari tubana neza kwa idukundanye atari ko mu nyuma atangura kutanyitaho akazataha ntandabe akazataha agashikira mu gitanda ati mu nyuma rero haza kuza mutonya wiwe aje ku ishuri kuri kaminuza ndetse ashikira muhira aje kuhaba ativuye n'ubwana bwiza ari yifitiye nanje yafatiranije n'ubwo bwana bwiza akaza kamba hafi umugabo yarantana kindaba ankumva n'umwana mwiza kunafasha tukwa two muhira bese numva ntangiye kumukunda mu nyuma kubw'ugushaka kwanje pana uwo musore kari we uwo mwene wabo n'umugabo wanje kari we yabishatse je nije nabishatse ndamufatirana turarenga ibigo doke ncinya umugabo wanje na mutonya wiwe kandi ari je ndabishatse pana mutonya w'umugabo wanje kari we yabishatse ati mu nyuma rero tubana turabikora ko numvise ari vyiza numva ndavyishimiye tana umutima ucira urubanza ati rero mu nyuma yaho niho naza no kumutwaririnda ati gusa nta wigize bimenya nije nyine ndabizi kuno mwana afise wa gatatu atari umugabo wanje ubwo ari wo mutonya wiwe ati rero ndashaka mungira inama kuko naramukunze cyane kandi akabagira nagende mbeje nzosigara mbayeho gute mbwira umugabo wanje mugumize ngaha canke bigende ndamureka gende canke sindabibwira umugabo wanje kuno mwana afise atari uwiwe ari wa mutonya wiwe nogera tugiye tumugira inama nabe ko batwumviriza baza kwakura bamugira inama ariko baje natwe banza kwanza kugira ico tubivuze ko twe turi muri studio ni kibazo kitoroshe inongira inama ku munsi w'ejo nkiyibona navuze ati for really ibintu ntivyoroshe ngaho hanze hari abantu uzogwa mu mitego tutabizi kandi uzosanga rimwe na rimwe numva kumenga ivyaha kenshi gana turakora hari ivy'Imana itoduharura ko tutigeze tubigiramo uruhara bo je mu bisanzwe hano mutagwa ni si handi ko nako kwanza mpa impanuro bagabo sinaro je mu ngo ntavyonzi akico cyo nzi neza nemeza nuko rapport sexuel sex kiri mu bigize nka 80% y'ibintu byo bakingo jo mugore umwanya wenda mutahora nashaka sibo ngo yarenze ibigo ahige wo yasho ko yibrem ko yarenze ibigo umwanda mutaha ndamutaha mu mvo nyabaki no gasha wubatse urugo bujyanye umugabo nimba je dukundana na Bernice Karorero tukabana nta kidukeneye nyene hijyanye apare y'abana no mana bapahe abana bavahi bavahe
kuko iyo ntakeneye ivyo oya ufata akakunda mushiki wanje tuvuka bwati sisa mva njo twishi wote hapa uzurateka ndondera ratio uge dufungue tubeho mba kuba kumujyano wake weje nawe we niki niki nimba je kurunda Bernice tachi dupfana nta kidwe ko ni sex iyo Bernice dakomeye siya kuja kumuronde iyo abaje ntakomeye niyo kuza niyo kunyemerera which means gender komeye bese rakomeye dushaka ijyanye ni sex dukeneye ushitse mu rugo ashika mugore wawe mu rugo ugata utamwitaho ugata uzataha waborewe ugata uzataha ntunamurabe do you think dafise umubiri we nawe afise umubiri n'umuntu arakenera umugabo kandi waba aragukenera akugaga bigatako agufite droit kukuronka niyo mpamvu zijya nyigisho ziba zava mariage ama eglise atandukanye canke hehe icyo byakwisha kugira ati menye yuko nimba mugiye kubana ntazo kubwire ngo ndagushaka kugira ngo sinde gushaka nubwo ubugwayi uramwemerera hanyuma bukeje nk'izwa ko bwati burya mugabo rero mugabo wanje ndagwaye basi rabihangane ukayimubwira ki romantique hanyuma cyo bwati ngo ndavyanse stakwemerera noso kunkora ko urabona ivyo suko bigenda so rero mu marecuro mugiye ni kimwe bari ko daha abantu muri rusange rero mu marero cyo ndagiye ko ndamubwira we James Breminga ntibisanzwe it's okay gusa nta pime ngamubwira umugabo ko umwana we atari gwiwe kandi niki nacho of course umwana afise to ko shaka kumenya se wiwe hacarika ntabivuge ahubwo jewe asha aho onyi yocha ukana direct none bibaza ko ico kintu vuga nico kintu iyo iryo banga yori gumana gushika ryari burazi kugira ibanga ko bituma umuntu atamera neza ikintu ca mbere gihora cicingo urabizi kwanza ni gucana inyuma rero muri ico gihe nimba vyarabaye ego amakosa sayiwe amakosa yavuye ku mugabo muguko biri kose nubwo umugabo aza kumenya ukuri cyangwe aza kubimubwira n'ubundi amakosa nta mugabo yigera yemera amakosa acagaruka hehe ku mugore rero kuvuze ngo Jesse navuze hazo mubwire navuze ntiharagiye sico gihe kisazo kwivuga nabanza arindiri bo sinzi nawe ngwangana gute cena we ayifashe gute ega agiye kuvuga uti jewe mva ngo ndakubwire n'ubundi jewe ukienda mina bakiana mina maisha yangu akamubwiza uko akamubwira akamuha chose kabisa ngam ifanze ko David bo mugore nawe eske bajya banaza kubarira wenyene kuko mugaca muhiba direct kuko nibake bihanganira ikintu nk'ico nta n'umugabo novuga ni nta mugabo numwe yama yihanganira umugore bishoboka kuko umugore yihangana mugabo bwavyo ikintu mwe mutari muzi so ninde bivugimo rano majambo mpere hano ubujye umugabo nico kiremwa cyonyene kizigira cemera ikosa nko muko murabivuga kugeza naho wumva impamvu umugabo ntomuhana kuja kubimubwira ndaza kwereka igihe ciza cyo kubimubwirira umugabo dusubiye inyuma gatonya Imana kimera gushikure mu mugabo ikamushira mu itongo ikabona ko umugabo atishimye ikamucira hamwe ikamusinzi ikamuvana mu rubavu ikamuzanira umugore hama hakaba ikosa ryabaye mu itongo bakajya kucamwa Imana ikimera kubaza Adamu uri hehe Adamu kubera ko ikosa ryari rya Adamu firima kuba atararinze uko vyari ko biragenda mu itongo mugihe Adamu cyavuga ati jewe Mana ko ibintu byose vyabaye niwe wabiteye ati uwe wa mugore wazana niwe yagize iki niwe yazanye kuri cacamwa watubuza turakijya ufite Adamu atangura kujanjinga Imana yuko amakosa yose ari Imana yaba yarazanye uwo muntu umugabo rero kuva na kera ntabwo yigeze yemera ku ikosa even if yoba yarikoze shangaruka ko n'kintu rero ntabwo umugore cyo kugira ngo amakosa wakoze we yo kunta niyo yatumye njyamana na mwene wanyu ntivyo kunta ahubwo rino banga cye numva umenga se vyakure umwana ni wa mutonya wiwe ni nk'uwiwe nabigumane ariko umutonya we gusa gende we navuga nyabwira umugabo atereka mutonya wawe gumenga hatugume tubana umugabo azoca keke ibindi asange biriko birakwega indi nduru even if ubukundi umutonya kundaza wazanye inama reka ratwumviriza nibwo uwo mutonya w'umugabo wawe wowe baramukunda cyane iyo baragukorera ivyo yagukorera neza cyane kurusha umugabo wawe mureka gende kuko nawe ushize kuri balance nuwo musore hamwe n'urugo agenda giye hanze agiye ruguru agira tsubire ruguru ahejeje amashuri amukenera azomuronga
uvuze je byiza ni naguma n'iryo banga umwana n'uwo muryango nubwo umugabo atabimubwira nubwo azofata nabimubwira umwana no hamwene wabo muganda kubwira uko biri kose basa n'umugabo basa n'umugabo no siko sabi wabo uko biri kose nta novuga nta kintu cyabereye ku isi kitigeze kimenyekana kubera kuko biri kose ibanga rirameneka icyo ndabwiye ko nuko nzi yuko hariho abantu byashikiye uko nyene byarashitse umugabo agenda muri mission hasigara mutoyi wiwe hasigaye mutoyi wiwe asanga umugore afise inda kandi yagiye atanda yateye ibyabaye rero nuko bavuze ati iri banga turigumize uko icyo tuzokora jewe ndemera ko uyu mwana ari uwanje reka uyu mwana ari uwanje reka areregwe iwawe uko nyene mugajewe byose nzobimenya nzoguha buhoro nzomuha mugana ntazigerazi wanje kuko vyoza kuzana impari ariko vyagiye gumenyekana umwana agira heza amashuri bya bindi nyene banyoye sinzi kujya bakwaruza umugore n'umugabo ati ede urabizi tora uwo mwana umujyane kwasi umwana avuga ati papa wanje ni si wewe waneze kumbe umwe yamurera ntabwo ari papa wiwe ahubwo umwe yamurera ni papa wiwe mutoya yarereye mwene wabo rero urumva yuko uko biri kose ibanga uko uribika uko ariko kose ibanga ritegerezwa kumeneka kuko hazogera igihe utwagwa n'agashavu usanga urabivuze cyangwa wa mwana arakoze icyo kintu umuteye iturufu rya se w'ukuri umeze nkaso cyangwa ukavuga ati ngo nanaka ukuntu ukaca usanga ryabanga warinze imyaka n'imyaka rigiye kumeneka we riko ramubwira ati rero byiza abivuge nimba icyo mvuga nimba koko yumva ko aremerewe nk'uko atanze ino ntaho uyu munsi havuga ati jewe birandenze nkeneye Black FM impanure abakunzi ba Black FM bampanure nuko byamaze kumuremera mu mutima swat arashobora kuba yaremerewe nuko agikunda mutoya umugabo wiwe ikindi nacyo arashobora kuba ariko araremerwa no kuraba ujya mwana akamubonamo iyindi sura akabona umugabo wiwe avuga umwana wanje bebe cyangwa ikindi naco akaba yatanze ntaho uyu munsi kuko umugabo we yoba yigaruye bikamutera ipfunwe ofete jewe Bernice ukuntu ndiko ndabibona gerageje gusoma message ukuntu yanditse yaje avuga ati kubera yuko rero mwene wabo n'umugabo wanje agira gende bizongora kubaho mwabuno buryo rero uburyo buri baba yose uburyo bwa raso bwari bwa buryo bigi yatangura bwo kuba ku rugo ufite umugabo we ntiyamwerekwa rero mutonya wiwe niwe yaca bimukorera ati urumva iki kigabo ahubwo kiba kiri bubiki urumva ati rero umugabo wanje nanye katero kagira gende ndazoca zarabi arandaba anyitaho amba hafi anyumvi ambe hafi mwandikira byamufata ufite ukuntu babigenze ufite ukuntu babigenza hama bakabinoza